umuganga araho arambwira ko twasanze twariganye ico gihe arambwira ati nukuri twaramusabiye ibitaro baranka kumushira mu bitaro. Umuvyeyi yaravuze ati je vraiment ku buryo je nsanzwe mfise simbona ko umwana ashobora kuja mu bitaro. Muri buno Burundi murabona ko KACAMAN DARCY ari umuntu akomeye cyane, si umuntu yari kubura amafaranga yo kuja kwivuza. Hello bakuza Black TV aho muri hose ndaramukije Ivan jo muko murakora ubu turi mu ntara ya Gitega aho ino musabaye ifubwa ry'umuhisi uyu mwana twa KACAMAN yagiye tutanka twakunda yo nukomeje ubu ndi kumwe numwe ashaka kutubwira byinshi kuvyerekeye umwana turi mu ntara ya Gitega mwabibonye mwabaye amavideo atandukanye kuri Tom reka dusigura byinshi twakwa mukije turabaramukije namwe murakomeye yego ni sawa kwatakuzo kwidondo je nitwa Irakoze Christian nkaba ndise wabo indirectement na KACAMAN DARCY twahora tubana ngaha mu Magarama. Yego ushaka kutubwira byinshi kuri urya mwana? Yego uyu mwana novuga yavutse tubona, yego twabana kandi murazi ko yatangiye no kumenyekana muri mu kumunani kuri Kigingi Sama Comedy yo mu kumunani igihe Sama Comedy yabera ngahe Gitega niho Kigingi yifuze ko bashobora kuja kuri stage. Yego hanyuma nanje rero muri ico gihe nje namuherekeza nje twari kumwe kubera papa we yari yamuragije jewe nibuka ko n'ingozi no kuri stage twari hama ibintu biragenda neza, umwana aratera imbere aramenyekana vraiment ku buryo bushimishije gushika aho yitavye Imana ubuye ari umuntu agize ku rwego vraiment rushimishije. Nego uri kuraraba ubuzabwiwe nivyo turabuzi babitubwiye na wabidusigura bitubwira n'ingene bimeze umuryango wasigaye Maria turabizi mugabo dushaka kumenya igikimwa cyatumye novuga yuko nk'abatazi nke vyagenze ico baragwaye canke n'ibindi bitandukanye bisa nk'ivyo. Ego ntiriwe ndarandira je nabimenye bya musi nyina cikana ariko nareshoboye kwegera abashiki banje kubera basanzwe babana ngaha je ndi Maria narimutse. Hanyuma rero ndababaza ati eske umwana ko bambwiye ko agwaye bimeze gute, niho kuca nsimbira mpira nkaza nsanga bamujanye kuri hospital ahantu kwa muganga ngaha nyene hafi. Umuganga araho arambwira ko twasanze twariganye ico gihe arambwira ati nukuri twaramusabiye ibitaro baranka kumushira mu bitaro. Bande base kumushira mu bitaro? Umuvyeyi yaravuze ati je vraiment ku buryo je nsanzwe mfise simbona ko umwana ashobora kuja mu bitaro. Ariko asanzwe afite manager kandi numwe asozakirana yavuze ati baramusize mu bitaro bamuha imiti mu nyuma ntivyakunda ko ashobora kugira Imana yakoze uko navuga ko abandi abantu tutakora kuko burya Imana yose kucaho biragoye. Sinzi namwe mukivuga kwiki? Ego hageze ko umuntu agenda aragenda natwebwe ngaha hageze umunsi wacu tuzogenda, ariko byaraciye ku marezo sociaux bavuga bati kino gihe umwana ashobora kwicwa na malaria canke bashobora gusabira ibitaro ntibamwinjije ibitaro. Ntawovuga ko cari gihe ciwe cyo kugenda kubera bivanye no kungene yajanywe ku bitaro ateba kubera bamutwaye atagishobora no gutambuka. Muri ico gihe ntiwovuga yuko umunsi wari washitse kubera nta matretema akwiye umwana ari bwaronke. Je ikiganiro wakoze kuri Nova kuri Buja FM nacumvise nanacumvirije waravuze vyinshi ngere vyagenze, ariko umureka kagereza kukumviza umengo ntiwemaneza ko ibyo yahitanye na malaria yahitanye n'ibindi. Eske bimeze gute? Je tukije mujana kuri morgue niho twahabwaze gatoyi na se wiwe na mama wiwe. Turabazanya ati eske kwe ko umwana agiye gihutihuti byo ari malaria uko babivuga canke ntiyoba bamuhaye ibindi. Narabibonye no ku marezo sociaux bavuga ati hari umuntu yamuhaye uburozi iki niki, ariko nagomba sishobora kubeshuza canke ngo nemeze kubera iyo umuntu batamuvuye icambere ngo gikire ntumenya ko icamuhitanye ari kijya kubera yarafise malaria y'imisara bibiri. Ntituzi ko iyo malaria rero yoshobora kuba yaramuhitanye canke ubwo burozi abantu bavuga yuko ari bwo bushobora kuba bwaramuhitanye. Ego mu kigano nabatanze birabona ko umengo afise amakenga wo kugabana bimeze gute? Jewe ngerageje gusubira inyuma gatoyi
nta kiganiro nigeze ntanga. Ba tumvise ama audio hari ama audio yasohotse gusa uwo bari buvuganye ubwa mbere ya telefone kigingi juste agipa ntiyari oncle wiwe direct kwa natwe ko idiya nimero twazironse kuri Buja FM turazandika cha turatelefone uwo muntu tumubaza wariwe yego hanyuma rero cyo turavuga duti peut-être abo nibo bari kuri sekuru yiwe ya mbere kugira ngo babimenyeshe inshuti n'abagenzi ariko je no kubazirira yuko je bantelefone kuri telefone bambwira yuko umwana acikanye ariko sinigeze menya ko gwaye rero ibyo by'ikiganiro no shobora kubona aratanze uyu mwebwe nimwe mwandonde mumbwira ati mashobora kuvuga byinshi kuri KACAMAN DARCY ariko nayindi ndiri umwanya nyene kugira ngo shobore kuvuga uko ngene ibintu byagenze akajambo kamuvuga nk'umuntu umwe ari hafi ya KACAMAN DARCY nakabwa duce nk'abasozera bese tuwa reka bwa musigare muratunganya ibintu yego akajambo kanyuma nuko abantu muri buno Burundi murabona ko KACAMAN DARCY ari umuntu akomeye cyane si umuntu yari kubura amafaranga yo kuja kwivuza naho bitobukoye twego turafise abagenzo bari umugenzi tuje umwana aragwaye akayakuronsa ukavuza umwana ikindi naco novuga ati ku bantu b'abakomediye b'i Burundi baratweretse urukundo batweretse urunani bafitaniye hagati yabo ariko twagomba kwanza kubatera intege naho twebwe uwacu yagiye twagomba kubatera intege ariko bakabraba neza yuko abana babona ko yari umwana ntiyaramenya ati ibintu je no bipanga gute abanyene nibo bamupangira nibo bari umuryango wiwe hanini nkaba ngomba kubashimira nongera nshimira kandi ino televiziyo nkabashima cyane urabona ko twebwe atani ijambo baduhaye ataki byagenze ariko televiziyo yashoboye kugira ngo ishobore gucukumbura amakuru imenye ivyerekeye urwo rupogo rwa KACAMAN DARCY cyanyuma ikigusaba ubutegetsi novuga ati gouvernement amajambo make yego gouvernement no isaba yuko yogira suivi canke hakaba kumenya ati mbega uyu muntu ko ari muri no mwuga abayeho kugerageza kumenya ubuzima bwiwe kwandibuka ko kuri Buja FM bavuze ati umuryango wa KACAMAN DARCY umuryango wifashe ariko umuryango udasega abari umuryango wifashe uko usanzwe ubumeze nagomba rero gusaba baba kigingi narumvise agomba kugira association y'abantu b'abakomedie bizokwemeza imbere y'amategeko nibaza ko rero ubona ko abakomedie bari mu myaka hari abafise imyaka mike abafise imyaka myinshi nibaza ko rero bofata mu mugongo cyane bakagerageza kumenya historique canke ubuzima nyakuri bwabo bwabo babakomedie canke abandi bashobora kugira ico bafashije igihugu ubona ko twabuze umwana mutoyi yarafise byinshi igihugu kandi vraiment yarakwiye kwitaho nkuko bitashoboye kugenda reka tukubasige mbese tubasaba kwihangana ko Imana yasuye kuvyayo murakoze cyane namwe murakoze cyane